Akanyamuneza ntangere abakristo bo mw'ishengero rya Methodiste Uni Paroisse Rohero iri muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura barakiriye umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yari yagiye kwifadikanya nabo mu masengesho yo guhimbaza Imana yabaye kwigenekerezo rya 27 Ntwarante uno mwaka. Ayo masengesho akaba yari yitabwe kandi n'umukenguzamateka yatowe mu gisagara ca Bujumbura, abakozi bakuru bo mu nama nkenguzamateka hamwe n'abajejwe intwaro. Mu mpanuro ziwe Nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka yasavye abitavye ayo masengesho kwama bafashanya, gusabana imbabazi, kwegera Imana mu gusenga no mu kwisonzesha no kubandanya bikingira ikiza ca coronavirus. Tumuye byo kwitegurira Pasika twibuka urukundo Imana yakunze abari mu isi mu guturungikira umwana wawe w'ikinege kugira ngo aducungure. Nibe rero byiza barundi bene wacu bari muri Eklezia Katolika bo bari mu Karema barafata umwanya w'iminsi 40 y'amafungo, ariko nagenda babwira ikintu kimwe baze kubona ku bakristo. Abakristo bose buri muri rusange abemera Kristo, ufasha abakristo ukaraba n'abamizima iyo bageze muri kwa kwezi kwabo kwa Ramadan barabyubahiriza. Sinzi ko abakristo twamaze kuruha no kwisonzesha, umenga byaramaze kuturambira. Turakwiye kwama dufata ibihe byo kwegera Imana. Kwegera Imana ni byiza, cyo gituma ntera intege abakristo bene wacu bari mu mafungo ikarema kugira ngo by'ukuri Imana ibakomeze, ibahe ibihe byiza byo kuganira n'Imana na meditation. Ariko kandi muri bino bihe natubwi mu ishengero na hari ibintu bitatu nagira ndabasaba abana barundi bose. Ibi nkamwe ni ibigi turakwiye gufasha abandi, tugafashanya, tugwiza umutima wo gufasha abandi. Ibi nkamwe ni bitubere akaryo keza ko gusaba no gutanga ikigongwe, gusaba ikigongwe, gusaba imbabazi aho byakugoye, ariko kandi tukemere no kurekura abantu badusabye imbabazi, dutanga imbabazi tuzitange. Hanyuma katube n'akaryo ko kubandanya twegera Imana mu kwisonzesha no gusenga. Abakristo turakwiye gusenga no kwisonzesha, tukabigira umugenzo, kuko ibyo birakwiriye, birabereye abana b'Imana. Nyakubahwa mukuru w'igisagara cya Bujumbura yavuze kiza ca corona, turashima Imana ko by'ukuri yadutabaye mu gihugu cyacu Burundi. Tubikomera amashyi menshi cyane. Nukuri turashima Imana ko nubwo byabaye ariko igihugu cyacu Imana yagumye kizigama, n'ibitigira imbere hari aho byageze biraduga, ariko kandi ukabona inyanda c'Imana bikamanuka. None munsi by'ukuri kuko abivuze ubu n'amahoro biriko biragabanuka cyane, ariko kandi ko yavuze irahera nico gituma dukwiye kwijaja. Wabara wipimisha rimwe ku ndwi, genda upimishe rimwe mu ndwi zibiri basi kugira urabe yuko uhagaze neza. Ni byiza ko tumenya etat de santé y'ubuzima bwacu na cyane cyane kuri icyo kiza, kuko kiracariho. Inyuma y'ayo masengesho umukuru w'inama nkenguzamateka yaritabiriye igiteramo cyo gushima Imana cyateguwe n'ishyirahamwe MAC, Ministère Africain de Compassion, cyabereye mu bigo vy'ishure ry'ubuhinga ryo mu Kigobe, aho hari haramutswe hugurwa icese ibikorwa bitunganijwe ku ncuro igirandwi ry'iryo shirahamwe kuva mu mwaka wa 2016. Ico giteramo cyatunganijwe ku civugo ubumwe mu budasa butujana mu iterambere, cyari cyatewe iteka kandi n'abandi banyacubahiro batandukanye, harimwo n'abasanzwe bari muri iryo shirahamwe n'abajeje intwaro mu gisagara ca Bujumbura. Nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka yahamagariye abanywanyi b'iryo shirahamwe
kutibagira umuhamagaro wabo, kwitondera ivyagezwe mu kwibuka ubuntu Imana yabagiriye no kwama baca bugufi mu muhamagaro barose.